Ndasaba kuramutsa abakunzi mwese ba televiziyo Renaissance nongenda bahani kaze muri ano makuru twabategura muri w'ikirundi ingingo nyamukuru zigize ano makuru. Igipolisi cy'u Burundi cyataye muri yompi abantu babiri bakekwa kugira urudanazo rw'abantu b'abarundi babajana mu gihugu ca Qatar. Abarundi ngo bababeshesha ko bagiye kubaha akazi. Nayo abashinga amateka ba Afrika y'ubuseruko basaba kwikibazo cy'u Burundi coja mu vyo kwigwa vuba mu nama y'abakuru bihugu ba kano karere hari mu nama yabo isanzwe yo ku munsi wa gatatu. Makuru nahavugwa hanze y'u Burundi umugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo waramenyesheje ku munsi wa kane kwa matora yaratekanijwe ku munsi w'Imana igerekezo ya 23 Kigarama yungururijwe ku kirindi isango ritigeze rimenyeshwa. Ano makuru twabateguriye mu kanya ni donido rya yose. Nameje kubabwira mu nkuru zigize ano makuru. Igipolisi cy'u Burundi cyataye muri yompi abantu babiri bakekwa kugira urudanazo rw'abantu b'abarundi babajana mu gihugu ca Qatar. Ivyo bikamenyeshwa na Moise Nkuruzizi cegera cy'umuvugizi ubushikiranganje bw'umutekano. Abarundi ngo baba besha ko bagiye kubaha akazi. Tumukurikire. So Haruna en complicité avec sa sœur patronne d'une agence de voyage. Haruna afatikanje na mushikiwe arongoye ishirahamwe ryunguruza abantu ryitwa Brasky Travels Agence. Abari ivyo bakoresheje uruyeri abarundi babahenda kubaza baronderera akazi mu gihugu ca Qatar. Umurundi wese ashatse kuja muri ico gihugu yategezwa kuriha amafaranga y'abanyamerika ari hagati y'igihumbi n'amajana 2 n'igihumbi n'amajana 8. Mu gihe kuronka visa muri ico gihugu bisaba amadolari y'abanyamerika amajana 4 gusa. Iyo visa imara amezi 3 iheze Haruna yemerera abarundi yatwaye mu gihugu ca Qatar ko azobaronderera akaranga muntu y'ico gihugu kugira bashobore kuhamara imyaka 2 atangorane. Haruna Jafar muri Qatar yegeranije abarundi 93 bariyo abajana mu shahamwe ritanga akazi acatera igikumu ku izina ryabo ku masezerano y'akazi, ariko iryo shirahamwe ryabahaye akazi ntigigeze ribahemba ukwezi guheze. Abo barundi bahavuye bitura ubutungane bwo muri ico gihugu ca Qatar, hanyuma iyo nkozi y'ikibi irahagarikwa n'ubutungane bw'ico gihugu, ariko haheze iminsi mikeya ararekurwa n'ubutungane abona kugaruka mu gihugu ciwe c'amavukiro c'u Burundi. Abo barundi bari muri ico gihugu ca Qatar bavyumvise baca bamenyesha igipolisi c'u Burundi kuko yagize urudanazo rw'abantu ashengezwa imbere y'intare. Nagomba gusubira kubamenyesha ko ico caha gitekajwe n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, ariko gusa kitari gikunze kwibonekeza. Twari tumenyereye abakora urudanazo rw'abantu badandaza abakobwa canke abakenyezi muri rusange, none ngubwo n'urundi rudanazo rw'abantu rw'ubundi bwoko ruhanwa kandi bwatekajwe n'iteko nimero 1 akarongo gashinze 28 ryo kuwa 29 Gitugutu umwaka wa 2014 rikinga rikongera rigahasha urudanazo rw'abantu rikanakingira abahohotewe muri urwo rudandazo. Prévention et répression de la traite des personnes et la protection des victimes de la traite. Mu nama yakoranije abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu, abashinga amateka bafashe ijambo bagumye basaba ko ikibazo cy'u Burundi cyo kwigwa mu n'abakuru bihugu bagize umuryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko. Harongewe haravugwa n'ikibazo ko cyo kugurisha abahungu n'abigeme ngo bivugwa ko bikogwa n'abari mu nzego z'umutekano. Kurikira bamwe muri abo bashinga amateka. Ikintu twategekanya imbere y'iyi nama nuko dushobora kuyivamwa atacu dukuyemo. Iyi nama urwego igeze ko byari byiza ko igira aho ihagaze kuvyerekeye Uburundi. Abagize aka karere nibo bonyene bo biganirako. Nta kibazo kihari kubijanye n'igurishwa ry'abigeme kuko bibera mu Burundi. Abakobwa n'abigeme bagurishwa bivugwa ko bikogwa n'abajejwe umutekano bakingiwe n'ababakurira akaba aribo babajabukana. Si byiza ko twoharira kubijanye n'iyo dossier kubera twaramaze kwinjira mu ishirahamwe. Tugiye turavuga gutyo kubijanye n'umutekano twosanga turiko turasambura. Reka tuje ku gikorwa nyamukuru turabe icaduhuje, navyo ni imigenderanire hagati y'ibihugu kuri agenda yacu. Reka rero twisunge iyo agenda. Even if it will require that we are the only soldier standing, let us remain the only soldier standing. Turwanira makuru twabateguriye ku munsi wa kanino hasozegwa imisi 2 y'umwiherero wa leta wabereye mu ntara ya Gitega. Kabaye akaryo ku bagize leta n'abandi bategetsi muri leta ko kwisuzuma kuvyo bamaze gushikako bafatiye kuvyo bari biyemeje mu mwiherero waheruka haraheze amezi 3 muri yo ntara nyene ya Gitega. Kurikira Prosper Ntagwamiye n'umuvugizi wa leta. L'activité était organisée en 2 temps.
En premier temps, il y a eu les travaux, je dirais, en groupe. Igikorwa cari gitunganijwe mu myanya ibiri. Mu mwanya wa mbere igikorwa cari cashizwe mu migwi. Iyo migwi nayo ikaba yari igizwe n'ibiro vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje butwagwa muri ico gisata. Umugwi wa kabiri nawo n'ibiro vya kabiri vy'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bukukira ivyo biro. Nyuma y'igice ca mbere c'igikorwa haciye haba ikindi gice co gushira hamwe ivyiyumviro kiyobowe n'umukuru w'igihugu. Muri make rero kwari ukwiga ingene boshira mu ngiro ivyigiwe muri uyo mwiherero, ariko ibikorwa bizobandanya mu mwiherero uzoba hagati y'abagize leta bonyene. Il y aura la retraite cette fois-ci exclusivement pour les membres du gouvernement. Umugwi fraternité w'abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uriko urategura igiteramo bise Christmas Party mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel hamwe n'umwaka mushasha kugira abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda bazobashe nabo kuyihimbaza. Ico giteramo kikazotangura kwerekezo rya 2024 Kigarama uyu mwaka. Jeremy Hatangimana yari mu batunganije kino giteramo aratubwira icatumye biyumvira gutegura ico giteramo. Biyumviye gutegura igiteramo Christmas Party nuko kiri mu rukurikirane rw'ibindi biteramo twatunganije muri uyu mwaka. Urumva ko twagomba kusozera neza nk'abantu batandukanye bari muri fraternité. Twaratunganije igiteramo burakeye, turatunganya Viva Forever, ubu rero twari tugeze kuri Christmas Party. Rero nuko ni muri iyo ntumbero twatunganije igiteramo. Igiteramo gitunganijwe ahanini kizoba kirimo ibintu bitandukanye, harimo inkino z'abana, harimo abaririmbyi batandukanye b'abarundi, harimo abanyarwanda na cyane muri ibyo bakunda cyane King James, hakaba harimo umurisho w'ingoma, hazoba harimo na Père Noël. Uwo munsi azoba ari hari kugira ngo abana bazoba baje bamererwe neza, bahimbagwe, baronke utuganuke twa Père Noël. Muri iyo nuko bitunganijwe. Hanyuma kwinjira na mahera 2,000 ku muntu akuze, 3,000 ku mwana, ariko akaba afise uruhusha rwo gukina inkino zose zihari. Hanyuma bizobera kuri Stade Amahoro, Petit Stade, kuva isaha 6 gushika isaha 5 z'ijoro. Rero no kuvuga ko tuzoterama cyane. Igiteramo ca Christmas Party kitufasha ubwa mbere abantu bahuye umunsi n'igihe nuko abantu baba bamenyana, abantu baganira, abantu biginana, abantu barahanahana urukundo hagati yabo rurakomera. Nibaza ko kandi iyo umuntu atunganije igiteramo birumvikana ko abashaka kugira iki kunguka. Aramakuru tuyabananirize hanze y'igihugu mu ntumbero yo gutsimbatazana ko ubucuti hagati y'ibihugu vy'u Rwanda na Cote d'Ivoire. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaragize urugendo mu gihugu ca Cote d'Ivoire ku magenekerezo ya 19 na 20 Kigarama umwaka wa 2018, mu gihe ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri utari bwifashe neza. Mu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yamenyesheje ko ubucuti bugiye kuba bunini mu ntumbero yo kandi yo guteza n'imbere Afrika yose muri rusangi. Tumukurikire. Like Rwanda, Cote d'Ivoire has lived through extremely difficult circumstances. U Rwanda na Cote d'Ivoire vyaciye muri kahise katameze neza, ari naco gituma dutegerezwa kwibagira kahise tukubaka kazoza keza ku banyagihugu turongoye. Mboneyeho kano karyo kugira nkeze umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire n'abanyagihugu murongoye ko mwashoboye kurengera ingorane mwaciyemwo, mugashobora uno munsi kuba mwarateje imbere igihugu mu bijanye n'ubutunzi muri kano karere. Twashaka rero kunga ubumwe n'ubushuti hagati y'ibihugu vyacu mu bijanye ahanini no gufashanya. Akarorero ka hafi na kindege ya Rwanda igira uruja n'uruza hagati ya Kigali na Abidjan. Ku banyarwanda n'abanye Cote d'Ivoire nakaryo keza ko kugenderanira no guhanahana ibidandazwa
tuzokwama tuhari kugira dushigikire ubwo bushuti. Ubushuti dufitaniye nibwo buzogaragaza ko twunze ubumwe nk'abanyafrika. U Rwanda na Cote d'Ivoire bizobandanya bikorana ku neza no guteza imbere Afrika. Particularly through the ongoing reform of the African Union. Imbere gusozera no makuru mu bwuje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo waramenyesheje ku munsi wa kane ko amatora yaratekanijwe ku munsi w'Imana igerekezo ya 23 Kigarama yungurujwe ku irindi sango ritaramenyekana. Iyo ngingo ikaba yaciye yiyamirizwa n'abatavuga rumwe na leta. Idonido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Corneille Nanga arongoye mu gujeje gutunganya amatora mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje abazo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ko amatora yaratekanijwe kuri 23 Kigarama atakibaye kuri iryo sango. Umugwi arongoye ngo ube watunganije amatora meza kuri iyo tariki. Mu gisagara ca Kinshasa ugwaruka amajana n'amajana wiga mu makaminuza gwaza gwamaze kwiyegeranya gwitegurira kwihereza amabarabara rusaba iyubahirizwa ry'ikirangamisi c'amatora. Umwe mu batavuga rumwe n'umutegetsi Martin Fayulu yarizinutse kuri uwa 4 mu gatondo amenyesha ko badashobora kwihanganira na gato ko amatora yungururizwa kuri indi sango. Iryo sango ry'amatora naho rimaze gusubizwa inyuma inshuro zibiri zose. Ayo matora yaratunganijwe ku 23 Kigarama ntasanzwe mu buzima bw'ico gihugu kuko ategerezwa gukura ku butegetsi Joseph Kabila, gutyo hakaba habaye bwa mbere muri kahise ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibisikanywa ku butegetsi biciye mu matora. Thierry Bigirindavyi arakenuye ni nandushe dusozera amakuru twako turabashikiriza. Ndabashimye mwese mariko muradukurikira na ubutaha.